tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Komeye ngomba kubasangiza kijanye n'umutima w'ikanguru, ariko ndiko ndasenga numvise ku mutima nomera nk'umuntu yetabisa gutahura kanaka, kuko ikanguru rirafatana n'ingene ishengero ritahura. Iyo ishengero ritahura nabi canke ivyandiko bimwe bimwe bifashwe ugutariko, turashobora kuma dusengera ikanguro, dushobora kuma duhamagara Imana, mugabo ikanguro ikazibigwa nyene no gutahura kutariko. Ndakwinginze uze kuntega amatwi, ndaza kukwigisha, sinza gupresha, ndaza kwigisha, ndaza kugenda buhoro buhoro, kuko ndifuza ko ibintu mfise ndabitanga ntuje, kandi mwemu yanasenze kugira aze kumfasha. Ndifuza ko ibintu mfise ndabigushikiriza neza nkuko biri muri jewe, kugira ngo bikubake kandi bigukomeze. Amen. Tuvuge tuti nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi. Dusubire tuvuge ati nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi. Turenze ngaho tuvuge ati nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi. Dusubire turenze ngaho gato tuvuge ati nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi. Amen. No kugutahura ngomba kwitabisa mu nzu y'Imana uno munsi. Tujane hariya mu Filipi 4 umurongo wa 13. Filipi 4 umurongo wa 13. Nshobozwa vyose numpa inkomezi. Uyu mwanditsi yanditse uyu murongo ni Paulo. Yavuze ngo shobozwa vyose numpa inkomezi. Avuga amuha inkomezi, ayandi ma version avuga Kristo. Shobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi. Nuko gutahura ngomba kwitabisa mu nzu y'Imana uno munsi. Twese tuvuga ati shobozwa vyose numpa inkomezi. Amwe mu verse ari powerful cyane muri Bibiliya akomeye, iyi verse irimwo. Amwe mu verse ashobora kuvyara abahizi mu bwami bw'Imana, uyu murongo urimwo. Mu mirongo ishobora guhagurutsa ishengero bakaba abantu Imana inezererewe kandi bariko bayikorera mu buryo budasanzwe, uyu murongo urimwo. Mugabo uyu murongo nyene ushoboye kuvyara ishengero riri weak, ushoboye kuvyara igihe utahuwe nabi, ukigishwa nabi, ushoboye kuvyara ishengero riri faible, riri fragile, ishengero ryuzuye akameremere k'umubiri, ishengero ryibona, ishengero rita Kristo atanezererewe. Uyu murongo nyene ushoboye gukora ivyo bintu bibiri. Nico gituma ndifuza ko uyu murongo utahugwa neza hano, kugira twebwe udukoremwo abantu Imana inezererewe. Imana ishimwe. Alors Paulo avuga ngo shobozwa vyose numpa inkomezi. Alors hariho umugwi umwe wigisha uno murongo mu buryo amaresultat utanga ari amaresultat Imana itanezererewe. Amaresultat itanga ugasanga umurongo uvyaye ishengero ku vy'ukuri ritari efficace, bivana no gutahura umuntu yakiriye muri uyu murongo. Ariko mu rundi ruhande uyu n'umurongo ukomeye gose. Ndashaka ninjire
mu ruhande rumwe rutarigo mbere yuko ninjira mu ruhande rwo gutahura neza uno murongo. Uyu n'umurongo wigishwa ahantu hose, mbere ushoboye kuwusanga ku matisheti y'abantu batandukanye, ushoboye kuwusanga ku mamodoka, ushoboye kuwusanga mu mabiho ahantu hatandukanye. Mugabo uyu murongo nyene hariho uruhande abantu benshi bawutahuramo, mugabo atari uruhande rwiza. Hakaba n'urundi ruhande rwa Bibiliya aho centre y'umurongo ari Kristo. Iyo tuvuze rero shobozwa vyose na Kristo aminkomezi, mbega turiko turavuga iki? Tuvuze ngo shobozwa vyose, hariho bamwe bitije uno murongo bawugira base ya coaching. Hariho abantu bamwe bafashe uno murongo bawugira novuga urufatiro rwa coaching, urufatiro rwo kumotiva abantu kugira bashike ku maambisyo yabo. Hariho inyigisho ziri ahantu hatandukanye zigamije guhagurutsa indani mu muntu muri sanse kumbwira ati ushoboye vyose, ati hari ahantu ubona ushoboye kwashika, bijya bintu zya ndoto ziri mu mutima wawe ushoboye kuzishikako. Kabwira ati ijya mariage ubona ushoboye kwishikira. Kabwira ati ibintu vyose urabishoboye, byose urabishoboye, nta na kimwe utoshobora. Agafatira kuri uyu murongo Paulo yavuze ngo shobozwa vyose n'uminkomezi, juste kugira ngo bagirire bamotive abantu, bamotive imitima y'abantu muri sense yo kubwira umuntu ngo ijya projet uzoyishikira, ajya amafaranga wifuza ushoboye kuyashikira, ijya modoka ubona uzoyishikira, ijya nzu ubona nayo nyene urashoboye kuyishikira. Ati ufise ama visa y'ibihugu vyose ushoboye kwinjira mu bihugu vyose. Ati ushoboye kwicarana n'abantu bose bakomeye bahambaye, ushoboye gukora ibikorwa bitangaje inosi, ushoboye kuba umuntu munini gose, ushoboye gushika ku ndoto zitangaje gose. N'uruhande rumwe, muga n'uruhande kuvyukuri centre yo kugutahura si Kristo. Centre yo kugutahura ni motivation, n'uburyo bwo gukangura abantu kugira ngo abantu bashobore kwizera ko bashoboye ibintu kanaka. Nta kibi kirimwo kwizera ko ushoboye ibintu kanaka. Mbwe iyo turiko turavuga ivy'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza burafise ico busobanura mu mutima w'Imana. Amen. Ubutumwa bwiza bufise isobanuro mu mutima w'Imana, pana mu bigumbagumba no gushaka kw'abantu. Ubutumwa bwiza burafise ico busobanura mu mutima w'Imana ibwina. Imana ishimwe. Bano Imana nguma nizera mbere yuko ibi bintu si vyo gose. Abana b'Imana si mpaka twese tube abamiliyarderi muri nose. Amen. Imana ishoboye kuguha umugisha ukaba umiliyarderi. Imana ishoboye kugira neza ukaba umuntu akomeye. Mugabo nububeshi ko abantu b'Imana bose bazoba miliyarderi hano muri nose, yuko amaposta akomeye yose azokokibwa n'abana b'Imana. Ndiko ndababwira iyi mirongo nk'iyigishijwe nabi mu ishengero ry'Imana, abantu arahagurukana ivyiyumviro kanaka akaca yishigikiza amaverse nkaya mu kwiyumvisha ibintu bidashoboka. Praise God. Imana ishimwe cyane. Uku kwizera ntigukorera mu ijuru, kwizera gukorera ngaha ku isi. Hari amaruwa naturel iyo uyaciye ha ruhande bidakunda ko kwizera gufonctiona. Imana ishimwe cyane. Alors Paulo ngo shobozwa vyose n'uminkomeza. Alors kuri aba motivateur ndiko navuga nakeneye kumenya ibindi bikwereke mwagubwira ngo izere kwibi bishoboka, hama haguruka avec ubwenge bwawe n'izo nkomezi zawe, hama fata kijya gihugu, fata shakira bigena biriya, hama umuntu akumva muri we, kubera umuntu akozwe mu kwikunda, umuntu akozwe no mu kuganza, umuntu akozwe no mu gukunda ibintu vyiza.
iyo wumvise umuntu amupushinga yuko ashoboye kwakira ibintu vyiza atanabiruhiye, biroroshe rwose iyo message ko yakira. Mbere kanare yajisa nkaho umenga yuzuye mpwemu yera, muga tuzuye mpwemu yera. Agashobora guhaguruka akagira ibintu ukibaza ati uyu muntu vraiment aho nakaboneye abantu buzuye, muga ntiyuzuye, ukoze ku bigumbagumba vyiwe, ukoze ku kameremere n'ivyifuzo vyiwe. Imana ishimwe. Rimwe na rimwe ama message abantu bumva bakaguruka bakumva umenga si yose barayifashe, bakumva umenga ibintu vyose bigiye kubashobokera, suko bara message avuye ku Mana. Rimwe na rimwe harya bara ama message asomborokeje ibigumbagumba vy'umuntu, akoze kuri ya kwa gushaka umuntu agendana muri we. Iyo abikoze ko umwigisha mwiza azi gukora kuri ivyo bigumbagumba, iyo ashoye gukora aho hantu, ushoye kubona abantu bameze nk'abantu basaze, mugabo ukibaza ngo barizera, mugabo si faith, si ukwizera kukuri. Bamumotivye, bamuhagurukije indani muri we, baramuteye intege ko ivyo bintu bishoboka. Munibuke turi mu gihugu, mbere ndeke kuvuga igihugu, turi mu karere aho abantu bacinyizwa, aho umuntu yashizwe hasi gose. Iyo umuntu yumvise umuntu amusubiza mu kibanza ciwe cyo hejuru, biroroshe kwaca vyakira facilement. Mga bidasigura ko ico kintu hawe cyangwa iyo message hawe ari message ya Kristo y'ubwami bw'Imana. Ninde muntu atoryoherwa kumubwira ngo ushoboye ibintu vyose? Umuntu wese yumvise ngo ushoboye vyose, my Jesus, acha yumva umenga ikintu narindindireyo cyari ico. Ushoboye kudepoza ahantu hari hose ukaronka akazi, ushoboye kwiga ku ishuri ryaryo ryose wiyumvira, ushoboye kuba mu gisagara cyose cyo kwisahana wiyumvira. Mugabo abantu Imana komenda babwire ngo sivyo. Hallelujah. Uyu murongo nusigura ivyo, mpava ndawinjiramwe indani. Uyu murongo nusigura ivyo. Urafise ugutahura kw'impwemu kuri nyuma y'uyu murongo, shaka kuza gutahura neza. Kubera rero kwizera ababigisha bamotiva abantu vyavya ishengero ri fragile, ishengero ridakeneye kwezwa, ishengero ridakeneye gutunganira Imana, ishengero ridakeneye gukora cyane, ishengero ridakeneye gushikira ibintu ribanje kuruha, ishengero ridakeneye kumera nka cya kimonyo Bibiliya itubwira ngo gifata kikirundaniza ivyo kurya kizojya mu gihe cy'iki. Twavya iyi message yagiye kuvyara abantu, ivyo barose barabijya, umubwiye gukora cyane iyo ntuzi ntayumva, kubera iki aziko anzogira hose, nzoba mfise ivyo nzoba nkeneye vyose. C'est faux. Amen. Imana ishimwe cyane. So none uyu murongo usobanura iki neza neza? Ndafise ibintu bitandukanye ngomba ko mbanza gushiraho nk'urufatiro. Hallelujah. Ndafise ibintu bike ngomba kwanza gushiraho nk'urufatiro kugira ngo tuvyumve kimwe. Iyi message yavyaye ugutahura kwizera kutariko, aho mwishengero rya none umuntu yizera n'umuntu afise amafaranga menshi. Umuntu afise amafaranga menshi aca yinduka kuba reference y'umuntu yizera cyane. Gasivyo, umuntu ashoboye kugira amafaranga menshi atagira no kwizera gutonyi cyane. Amen. Gutahura kwavyaye ahantu umuntu ari appreciate cyane mwishengero n'umuntu afise 6 aho hanze, n'umuntu hazwi, n'umuntu umumenyekana. Mga realite sivyo. Amen. Gutahura kwavyaye abantu aho umuntu ekavuga gatoyi ku baririmbyi. Umuririmbyi akomeye ni umuririmbyi azwi ahantu hose.
umupastori akomeye n'umupastori azwa ahantu hose. Iki kintu bita influence no kumenyekana ukamenga niyo facteur y'umuntu azwi n'ijuru, sivyo? Hari abantu benshi batazwi n'ijuru mbwa bazwi n'isi ku rugezo runiya gose, bakwirikirwa n'abantu benshi, bemerwa n'abantu benshi hano ku isi, mugabo Imana yaciyemwe akarongo itabizera, n'ivyo ariko barakwata vyizi. Amen. Ugu gutahura kwavyaye ishengero, kwavyaye abantu aho umukobwa afise umuhabara, afise amafaranga, araremegwa, arakundwa, mbo ni umunyamahigwe, umenga yokomegwa mashi, oro ari haruhande nyene y'umurongo w'ijambo ry'Imana. Gutahura kwazanye ahantu umuntu afise ibintu biboneka umenga ni wakomeye, nga realite sivyo. Ngo ndabagukana mu gutahura ko kuri kuno murongo. Mbega Paulo yoba ariko aravuga iki? Yavuga ngo shozwa vyose na Kristo aminkomezi. Yoba ariko aravuga iki ngaha muri uyu murongo? Amen. Ushobora kuva ku inosi utamenyekanye mu bihugu na bitanu, mugabo ijuru rikuzi. Ushobora kuva ku inosi ivyo uri kurakora bitamamaye mu isi yose, mugabo ivyo uri kurakora ijuru ribizi kandi bishingira intahe. Amen. Alors si kimenyetso cy'abantu bizera mu bwami bw'Imana. Iyo tugomye kuvuga ati umuntu akomeye yagize iki, nituraba kwisiraba iyi comprehension y'umurongo itariyo ifatiye kuri motivation canke icyo no kwita message de la prospérité, yazanye abantu ahantu bumva ko umuntu afise ubwiza ariko arakayangana akomeye niwe muntu w'Imana. Simvuze ko umuntu w'Imana atokomera atona kayangana. Mugamvuze ko kuba abantu bose bariko barakayangana nibisigura ko ari Imana inyuma y'ivyo bintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Non prisigo ndavuga ngo gira ivyumviro vya okay ko ndi umwana w'Imana ngo menjana mugakweki wanje hama nirangiriza iyo nyene. Mugani ko ndashaka kugura amaso utahure neza umurongo ivyo ari vyo. Ibyo pareka aravuga. None Paulo yoba yari karavuga iki muri no murongo? Kugira utahure icyo yari karavuga biragusaba gatonyi gutahura ikibanza Paulo yari arimo igihe yandika no murongo. Paulo yanditse no murongo adahaze, yarashonje mu nda. Paulo yanditse no murongo atazwi mu isi yose. Yanditse no murongo mbere ababaye ari ahantu mwirinde adakora icyo ashaka, atavuga uko ashaka. Paulo yanditse umurongo atamerewe neza, amerewe nabi. Mbega yari hehe? Paulo yanditse no murongo ari mu gasho i Roma. Mwese mwumve agasho, ahantu umuntu ari nashoboye kujya ivyo agomba, nashoboye gutwara ubutumwa bwiza ahashaka, ari ahantu no kugenda baramushingiye akarimbi, ari mu mpome zine, nashoboye kuba uko yifuza. Mugabo acarandika ngo muri vyose shozwa na Kristo aminkomezi. Mwibaza ko ari karavuga gushikira amambisho yacu? Mwibaza ko ari karavuga ibi abantu bari baravuga ngo nimba ubona visa y'ibihugu byose uzoyironka? Mwibaza ko ari karavuga ivyonye? Siyo umwemu yabivugiyemwo. Kuko rimwe na rimwe igihe umuntu avuye muri contexte wavuze ijambo kanaka akava no mu kirere yabivugiyemwo, arashobora kuba derute mu gutahura. Imana ishimwe cyane. Paulo rero ndiko ndashaka mubanze mutahure yabivuze ari mu makondisha meze gute, yari amerewe gute. Meje kubabwira ni yari ahantu heza vraiment, yari mu gasho i Roma, kandi abaroma bari abantu babi cyane. Ico gihe bari abantu babi gose. Paulo yari ahantu hagati y'urupfu n'ubuzima. Ntiyarazi yuko mu gasho azohava abandanye ko bakivuga butumwa. Yarazi yuko ashobora kugwaho nyene muri ako gasho. Mugabo Paulo hamwe n'ivyo vyose arandika avuga ngo shobozwa vyose na Kristo aminkomezi. Haleluya. Okay, abantu bigisha ibi bintu
barirengagiza rwose umurongo wa 11 na 12, kuko umurongo wa 11 na 12 niwo werekana ikirere Paulo yavugiyemo aya majambo. Tujyane hariya muri 11 na 12, somere. 11 avuga ngo simbivuze kubw'ubukene, sindabivuze kubera nkenye, kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose. Aha nimwibaze ngo rikavuga ngo yizwe kubumba n'ibintu byinshi afise. Akavuga ati none muca muvyumva ko mwebwe mugasho nta byinshi afise. Mugavuga ati ibinyene ama condition ndiko ndabaho, nize kubumbwa n'ibinyene fise. Ese Imana yo abantu babumbwa n'ivyo bafise. Haleluya. Kuko iki kintu ndiko ndavuga kubumbwa n'ivyo ufise cyahindutse kuba igikoresho cya Satani mu kukwegera ishengero mu vyaha. Aba bantu kimwe mu bintu bazana mu mitima y'abantu kutanezererwa ubuzima, kuko baguma mushira imbere ivyizigiro, baguma mushira imbere ibintu bihambaye azoshikira, kandi bariko baramubesha nazobishikira. Haleluya. Sindabivuze kubw'ubukene, kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose. Twese tuvuga uko ndi kose. Uza abakristo batabumbwe nuko bari ingene bangana. Umuntu yirabura atumva bumbwe no kwirabura. Umuntu w'inzobe atumva bumbwe n'inzobe. Umuntu afise inzu y'ishambere zitatu akumva atabumbwe n'iyo nzu y'ishambere zitatu. Urazi icyo bivyara muri wewe? Bivyara ivyifuzo by'akameremere gakomeye cyane. Bivyara muri wewe kumva kumenga wokora ivyo byose kugira ngo ube ico Derika ari kandi utari we. Bikuvyaramo kumva ko ukora ico ukora cyose kugira ube ico metre canke pasi ari kandi utari we. Mga Paulo avuga ngo jewe nize kubumbwa n'ivyo mfise byose uko ndi kose. Haleluya. Vuga uko ndi kose biranezereye. Hari umuntu yakana abavyeyi biwe kubera batize amashure abavyeyi banje bize. Hari umuntu yumva yo kwiyakana iwabo n'abakizwa, akumva mushitsi iwabo yo kubwira ati urumva twebwe tuba ngaha nyene mu micungararo, muhagazi wabo nyene. Kubera iki? Nafise kubumbwa n'ivyo afise kandi uko ari kose. Nasenze umwami aguhe kumva unezererewe ukuri kose. Ni kirere cyiza kizoguha gushima Imana. Abakristo ntibagifise amashimwe bashima Imana. Kubera iki? Buzuye ivyifuzo vy'ivyo bagomba gushika ko vyinshi. Barababwiye ko amaviza y'ibihugu byose ari iwabo. Ndakubwije kuri sivyo. Urashobora kurangiza ubuzima atana ibihugu bitanu ugiyemo, cyangwa ukabigendamo byose. Ntucukigira doctrine ko ishengero ryose tuzoja mu bihugu byose. C'est impossible. Sindabivuze kubw'ubukene, kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose. Shakaramantarabaye. Ukuri kose, ukumeze kose, wige kubumbwa n'ukuri kose. Mbandaniza umurongo. Nzigucishwa bugufi. Umviza Paulo avuga ngo nzigucishwa bugufi. Ahandi nasomye avuga ngo nzigusuzugurwa. Ndazi gusuzugurwa, ndazi kuba kritika ahantu hose, ndazi kwitwa umumaraya, ndazi kwitwa umuntu mubi kandi ntari mubi. Ivyo ndabizi mu buzima bw'Kristo birimwo. Avuga ngo ivyo ndabizi aho nahantu naciye iryo shure naragize. Nzi gucishwa bugufi, nzi kwicara imbere, nzi no kwicara inyuma, kandi nkaguma mbubwe neza. Uzi ingorane zisigaye zari mu mashengero. Umuntu nk'ubu nka Claude ahora yicara aho imbere, umunsi umwe aje akamubwira ati icara hajya inyuma, uwo munsi ntasenge. Uwo munsi akumva umenga yasuzugwe mu rushengero. Ivyo bintu vyaduse mu rushengero ryari. Nzi gucishwa bugufi, nzi no guhabwa icyubahiro, nzi no kugira umurengera. Paulo avuga ati ndazi ubuzima bwo kujya muri prison mwaza ko bobagiye, sindafungwa. Imana yacangiriye ubuntu kandi bandanye ibungirire, ibandanye ibungirire. Hajya mu abantu bafunzwe, hajya mu gasho bagiye. Ibyo bagena byo bazi, bagiye ibyo barose. Uribaza munandengana ahantu haragasho gace ngo bose basifura. Nzi gucishwa bugufi,
nzi no kugira umurengera. Umuntu ari mu gasho avuga ati aha ndi mu gasho ngaha sifisi kandambiri ega bagufashe ugiye gufukandambiri niba akanya kuza kuzitora nta muzi ya kabiri utwara. Paulo avuga ati ndazi ubuzima nidoraguza mfise icyari cyo cyose mbwa ndazi n'ubuzima atana kimwe mfise. Uzaba Kristo babazi bibaza Imana bafise amasengesho baje mu nzu y'Imana ngo Mana kubera iki jewe, apana gusenga kubera iki wewe. Praise God. Imana ifashe nzana karuhuko mu ishengero ry'Imana. Uno munsi Imana ifashe nzana karuhuko mu ishengero ry'Imana. Amwe mu masengesho dusenga nayo kwikompara n'abandi. Ukamva Imana guteretse ikintu mu mutima wawe gisengere ni vyiza. Mbwa apana guhaguruka gusenga kubera uwundi muntu. Ubonye ingene ameze, urabi ivyo afise, urabi ingene Imana yamugiriye neza, senga kuko ugiye gusenga n'ivyo Imana yagushize ku mutima, apana uwundi muntu. Paulo bango kugira ndazi gucishwa bugufi, ndazi no kugira umurengera, ngico shaka njaho ngomba, ngira ibintu byose nkeneye. Ubwo buzima arabuzi, bwarazi no guca bugufi. Hallelujah. Aravuga ngo muri cyose no muri vyose nati ibanga ryo mu byo guhaga no mu byo gusonza. Uyu ni umuapotre yigishije amarevelation akomeye cyane, avuga ngo narashonje. Abakristo n'umushi asonza kumva umenga yotimana, kumva umenga yo kwikomprometa akagira ibintu byinshi bishoboka. Nyumviriza aho Imana Paulo yazanye revelation yuko turi vyaremwe bishasha muri Kristo Yesu, yuko Kristo yaduhinduka itunga riva ku Mana. Paulo avuga ngo nati ibanga ryo guhaga no gusonza. Nyiganza mugeza mu byati sonza wireme. Oya hari batabivuze surugira ati sonza wireme. Erega ni passage navyo yavuze ngo nibanga twatirirwa. Yavuze ngo naryo nyene nibanga Imana ishobora kutwatira. Amen. Kusanda gusengera ntubimare igihe. Ntubimare igihe. Mugabo waciye birabaho. Kugira umurengera muri cyose no muri vyose nati ibanga ryo mu byo guhaga no mu byo gusonza. Urumva umara imisi rutari yose urakubaha Imana. Urumva wasura kumuvuga ngo wose urakuduza ibiganzo gashima Imana. Nga Paulo avuga ngo iryo banga naryo nyene narajyatiwe ndiko ndayikorera nduga imusozi nje mu bisagara nje mu bihugu, iryo banga ndajyatirwa ryo gusonza. Aha ryo mu byo kugira umurengera no mu byo gukena, tuvuga ati gukena. Iyo avuze ngo shobozwa vyose nibisigura ngo umva imwe avuga ngo ndabitoye ngo sinshobora gukena. Nyumviriza Paulo nyene agusumvya revelation, amwe mu mabanga Imana yamwatiye kugira umurengera no gukena. Akiro tuva gukena no kwisangana ivyo ukena atavyufise, arisanga ahantu akeneye ibintu avyagira, akeneye ibigena avyagira, akeneye acaratuza avuga ati okay ngome ngumane n'Imana niyo nyene sigaranye. Mbwa avuga Imana ivuze ngo yamwatiye ibanga ryo kugira umurengera no mu vyo gukena. Uza amadosiye ari mu ijuru y'abakristo banganje imburano kubera bariko baratigwa ibanga ryo gukena. Ega si Satani yari mwatiri, yajyatiwe nande? Ni Imana niyo mwatiri ibanga. Umviriza rero kirere yabivugiyemwo. Umviriza igihe acavuga rero kuri 13, mumviriza ibineka aravuga 11 na 12, umviriza 13 rero. Ariko muri ivyo vyose shobozwa vyose numi nkomezi ibiki. Ivyo byose ashobozwa nibiki? Guhaga no kugira iki? No gusonza, kugira umurengera no gukena, gukritikwa, kuvugwa nabi, kugira iki? Ashobozwa na Kristo gutraversa hanu ngaho. Mugabo ndagomba nimba mwumvise context Paulo kavugira mu amajambo, mumbwiri yo vyavuye ngo ufise funguruzo z'ibihugu byose. Mumbwiri iyo revelation yiva. Mbandariza gatonya kuri ariko mwagize neza
mwafatanije nanjye amarushwa, mwagize neza gufatanya nanjye amarushwa. Mu yandi majambo, Pawulo yafise abantu ariko araca muri ivyo bihe, bagumanye nawe, baramusengera, baramwankuraja, bamubwira ati ibi bihe bizorengana, bizohera. Amen. Hama bafatanya nawe muri ayo marushwa. Haleluya. Ubuzi bwose ntuzobukora. Imana yo gubwo buntu, ubuzi bwose bukorera rimwe gute? Irari gusa. Haleluya. Imodoka zose uzitunga gute? Inzu zose uzibamwo gute? Ariko mwagize neza ko mwafatanije nanjye amarushwa. Ishuri ngomba kumutahura, ndiko ndabazana ahantu mwumve ko iyi message Paulo yari karavuga niri centre kwigumbagumba no kwifuza kwacu. Iyi message yari karavuga yari centre mu kubahisha Kristo mu bihe bigoye no mu bihe vyoroshe. Icyo yavuze ngo shozwa byose bisigura iki? Bisigura ngo nigihe naho ntari mu bihe bintera umunezero, Kristo yampaye umunezero. Naho ntari mu bihe byo gutwenga, Kristo yampaye gutwenga. Naho ntari mu bihe vyiza, Kristo yampaye ibihe vyiza. Yamfashije gusirimonta ivyo bihe, kuko ibi ni ibintu yanditse ari mu gasho. Imana yamuhaye grace yo kubaho ahantu ameze gutyo. Twongeye tuvuga ati nshobozwa byose na Kristo aminkomezi. Tusemere cyane ati nshobozwa byose na Kristo aminkomezi. Tuseme cyane ati nshobozwa byose na Kristo aminkomezi. Nshobozwa byose bisa n'igihe Paulo na Sila bari mwibohero. Mwebwe muyaza kwigitangaza gikomeye, ariko Paulo na Sila bavuye mwibohero. Umumarika yaje akabagira neza, bakava mwibohero, amashine agacika. No, cyo gitangaza gikomeye. Igitangaza gikomeye n'umuntu ari mwibohero agashobora kuririmba. Kuko kuririmba nivyo bya provoce power, iba libera abantu. Ariko igitangaza gikomeye si ivyo umumarika yakoze hajya, ahubwo nico kirere cy'umuntu ari mwibohero ashobora guhimbaza Imana ari mwibohero. Nico kirere cy'umuntu ashobora kuduza ishimwe ry'Imana, akavuga ati Imana yamamara, Imana ikomere, amaboko bayaboshe. Aho ndabizi ku muntu yigishijwe ijya message nako ndababwira biroroshe gose, ariko basha ibintu bidakora ntibikora. Tuvugana ukuri, ibi bintu ntibikora. None umuntu avuze ngo jewe nzozunguruka isi yose, akavuga ati nshoboye byose, akavuga ati ibintu byose jewe ubuzi bwose ndabufisemwo access. Okay, ivyo bintu kabivuga umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 19, 20. Aho naragira kwiga ko bidashoboka ivyo bintu. Oya, come on. Numva ko umuntu ageze kwiga ko ivyo bintu bidafunctiona. Abantu bararinda. Shobora byose, abantu bararinda. Ego umuntu avuze ngo no kuremera uwundi muntu asa na jewe. Uwo muntu avuze ati no baremera yindi isi. Uwo muntu avuze ati no baremera yindi juru. Ega byose ni byose. Nga vyose ifu gutahura context Paulo yabivuzemo. Gutahura byose ariko aravuga. Hayo marushwa n'ivyo bintu ariko aracamwo, niwe yivuga ati Imana niyo yashoboje gusirimonta ibi bintu. Nihanye kuko navyigishije benshi. Haleluya. Kandi bari ngaha mumbabarire. Kandi handazisavye imbabazi ndi seriye.
abari ngaha mu mbabari kuno kurogota ku Mana. Nama mbona igitangaza gikomeye kuri Shadrach, Meshach na Abednego suko batahiye mu muriro. Ivyo biraryoshe kumva. Mugabo n'abantu bafise conviction no kuba Imana gukomeye bashobora kubwira umwami bati naho Imana itodukiza. Ikijo gitangaza gikomeye abantu bashobora gutenda gushingira naho Imana gutya akavuga ati tanure ngirije mwaribonye ati turaribona ati none murazi ko mugiye gufata turabizi ati none nimwumva ko mwopfukamira ikigwamana ateka ati kuberiki ati tuzi ko Imana yacu ishoye kudukiza atariko nayitodukiza turayubaha. Eka aha nyine bakuyemo bazanyemo ihishurwa rikomeye ko hari umuriro ducamo Imana itazozimya. Kandi babwire umuriro Satani yacanye ku buzima bwawe uzowusengera uzozima. Muga umuriro Imana ya perumese ko ucanwa kugira ngo igucure, kugira ikwigishe, kugira gukomeze, kugira ngo ikwereke ibyo utaruzi, usenga amasengesho yose abaho ntuzozima. Icyo usengera ni kimwe, gushobozwa n'Imana kuba muri uwo muriro. Hari imiriro itazima, hari imiriro itazima. Pray isonzeshe giriki Imana ikuvuga ati ibyo ngomba kukwigisha sindabiheza, iga vyose weje kuvyiga hama nzowuzimya nije na wakije. Imana shimwe, haleluya. Vuga ati shobozwa vyose, shobozwa vyose, shobozwa vyose. Uribaza kuba mugasho Imana ishoye kukugurura tani seconde uramarayo, mugika kurindira 2 jours 3 jours amezi kavuga ati ndafisa ama séance tutaragiranira nawe gushiko meze kugucura ndakugira ico ngomba hama ndagusore uri inzahabu ikuwe kw'inkamba. Erega ibigeregezo byose sivyo kutwica, hari ibyo dukomeza, hari ibyo kutwongera imbaraga, hari ibyo kutwigisha ingene Imana imeze n'ubukomezi bwayo. Haleluya. Alors simiriro yose zima nico gituma Paulo umunsi umwe yasenze abwira Imana ati Mana nkiza kino gisata ngwaye nkizi no ngwara. Imana ivuga ngo dori tubuntu bwanje buraguhagije. Urazi iki Imana ngo yari yamushimye ico gisata ngo kwari kugira ngo bivanye n'ivyo yabonye mu ijuru rya gatatu ngo imurinde ubwibone. Yumubwira ati bivanye n'amabanga we naguhaye ifu ko ndakugumirizamwe akantu kaguma kakwibutsa kuri umuntu wewe. Ati sino wava wibagira kuri umuntu ukibaza ati musanzwe jewe ndi muvyara w'Imana. Mukimana yabwira ati Paulo uvyumve neza, senga 3 senga 4 senga 10 ntibizorangira. Ati ivyo nabisigaje kugira ngo umenda kwigisha guca bugufi nakweretse amabanga akomeye. Yakobo nawe avuga ngo nako Petero avuga ngo umuri uri muri mwebwe kubagerageza. Ati nimubone nkara kataraboneka. Muyare bajambo nimumve nka umenga ni mwebwe ba mbere muciye aho hantu. Hatari nabandi bizera baciye aho hantu barakomera hama barangiza amahoro. Umuri muri mwebwe kubagerageza nimubone nkara kataraboneka. Guteba kuronka umugabo. Uraza abakobwa benshi batevye kuronka abagabo. Iyo tu na togoma no kwizera. Iyo tawe n'abantu togoma no kwizera. Yesu ni we nshuti nziza izohorana nacu. Isi ni bizavaho, ijuru rizavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ni bizavaho, ijuru rikabaho,
uwizera azabona ayo amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Jukora nk'Aburahamu ubura maso yawe barinyenyeri wizere amasezerano isi ni bizavaho ijuru rizabaho uwizera azabona ayo masezerano isi ni bizavaho ijuru uwizera azabona ayo isi ni bizavaho ijuru. nta myaka myinshi iheze ntaramenya ko Imana idaharirizwa. Vyambereye découverte ikomeye gose kumenya ko Imana hari ibintu ishinga mu bumana bwayo kandi bikaguma uko nyene. Amen. Imana yacu nusema ko ari Imana y'urukundo, ari Imana y'inyembabazi, ari Imana itabara abantu bayo, hari ivyishinga hamwe ishinze ikakureka ikareka kucaho hantu, ikareka ko wiga ivyo bintu, ikareka gushigirwa n'ivyo bintu juste kubera urukundo nyene rwayo kugira ngo igucure mwigomba. Amen. Mwari muzi ko Imana ivyo twigisha idakoresha ijambo ryayo gusa. Oya, Imana mu byo twigisha ikoresha igishaka mu kutwigisha. Hari igikoresha ijambo ryayo ikatwigisha, hari n'igikoresha novuga iducana muri pratique. Murabona ko abantu bize technique muraje mu ishure mukiga amateori amanote mukuzuza, hama mukaje mufata ubundi mwanya wa pratique aho vya bindi mwiga nk'amateori Imana ibibacishamo. Apana Imana umwigisha abibacishamwe akakubwira ati rero suri niyi, ati mukuyitembereza bayitembereza uko, ati gituma bayita suri ni kwereka ajya kantu ubona ko mukagenda gutya, ati ama ordinateur niyi, ati bayita clavier, ati biba bikora uku nuko, hamaka kwereka ati vyose, ati bakiriza abazimiriza ibintu warufuse mu manote ugatangura kubikabakaba gutya. Aro Imana abana bayo ntibigishiriza gusa mu mateori, iratwigishiriza no muri pratique. Ukwihangana wize utaragupratika Imana yacakurindiriye niraheze ishure. Amen. Haleluya. Umuntu yigishwe neza ukwihangana, Imana ikimutora teori heze ikamucisha ahantu ikakimubwira ngo ihangane rero. Amen. Message nkize sindonka nyinshi. Sindonka nyinshi. Mbwa naratiwe ibanga ry'ama amen menshi nibanga ry'abantu bihoreye gishengero gihore. Imana ikwigishije neza. Bivuga ngo nimuzi ko kugeragezwa kuzana kwihangana. Aha, Imana kugira ikwigishe kwihangana neza aho muhereza, irakwigisha kwihangana nka teori, ikakizana ibigeragezo bikwigisha kwihangana muri pratique. Nawe mutavyumva ndabivuga kandi nta numwe asohoka hajya
mwaje muje. Haleluya. Ikakwigisha kuvuga neza, ikakwigisha guhezagira abantu bose, ikakikuzana imbere y'umuntu akuvuma kuva mu gatondo gushika ku mugoroba, kugira ngo ikuzana ahantu, kugira ngo bwa bundi twize nitwahejeje, iga rero ngaha kwihangana. Mumbwire amen. Ibaza Imana iheye kukwigisha kubumbwa n'ivyo ufise, hama uwava ngaha ugacura n'umugabo w'ikigenze agupropoza imodoka nziza juste kuryamana rimwe. Ikuzanye muri test yo kwiga kubumbwa n'ivyo ufise, apana test pratique. Ikeneye ngaho muri uwo mwanya wige kuvuga ati naho ngenda n'amaguru ndanezerewe, Yesu arampagije. Mumbwire amena. Haleluya. Imana ishe kukwigisha kubaha, ukiga kubaha, ikachikuzana musi ya autorite y'umuntu agusumvya wewe, usumvya imyaka wareze munzi wawe. Birabishika ugasanga ugiye gukorera umuntu we wareze. Ikuzanye muri test nako muri pratique kugira ngo wige neza icari cyo kubaha. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Subiriza kuri 11 na 12 gatonyi. Simbuvuze kubw'ubukene ko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose, nzi gucishwa bugufi. Hari abantu barasuzugurwa yemwe, abantu bamaze gusuzugurwa baduza amaboko turaba. Ukaba wararase ngaho kubandanya uciye bugufi, kubandanya uri umugwaneza, wararase test ya pratique y'Imana. Sevrizo silikuwa kandi kajyo mugabo igihe Imana yakwigishije ibyo guca bugufi, hari gikuzana rero mu kibanza cyo gusuzugurwa, kibanza cyo gukengerwa, kugira inyifato yawe. Paulo bangoni nibanga Imana yanyatiye. Mga murazi ko Esau ikintu cyamubujije kwinjira mu mugisha wiwe, suko atari yarigishijwe kugira umurengera, kumva ameze. Bari Mana mwibuke se wabaye Esaya, bambe ba Esau na Yakobo, yari umutunzi kabisa, yari umutunzi pe. Aba bahungu nibakuze bazi inzara. Mugabo umunsi umwe sinzi ibintu byabaye, Isara sonza. Mga imbere yiwe hari umugisha, mugabo kandi inzara iri mu nda. Vyamusaba ndabizi neza kara kantu yabwizwa kwihangana, mwana ivyavuye kwizana bugi Imana yari birimo. Hama Esau avuga ngo umvirize ibintu yavuze, kandi kiri cyo cica abantu benshi. Acavuga ngo none kuba samuragwa ubundi uko ndiko ndapfa bimariye iki? Reka ndakubwire, iyo nzara ntizokwica. Yacutakaza confiance Imana igufitiye. Urabizi Imana kubikura bikavuga ati mwana wanjye ndakwishimiye. Yacutakaza iyo confiance kubera inzara y'umunsi umwe. Yacutakaza ikintu juste urabona ikintu cy'agaciro Imana cyari imbere yawe. Reka ndabwira ikintu kimwe, imbere ya test yose inyuma yayo hari ubwiza. Nimunyumvise neza. Imbere yuko Yosefu aba ministre wa mbere, habanje kuza test imubwira ngo wo kwemera tukaryamana, wo menga agomba ronke promotion, bigomba bigende neza. Mbwa ntibigira bigende neza, ahubwo n'urupfu Satani azanye kugira yice amasezerano Imana imufiseko. Mugabo inyuma nyene iyo test hari yo gloire, hari ubwiza. Mbwa bisaba rero umuntu azi cyari cyo test. Reka nababwira Imana test, umukisa adahura n'ibigeragezo abona ubwiza buke. Haleluya. Kubera igihe cyose Imana izanye test imbere yawe, inyuma yayo habanyegeje ubwiza. Bisaba ko wihangana, nturogote, ntuvuge nabi. Muribuka muka Yobu, harabaye ibintu, Yobu abana we baragiye, inka ziwe ziragiye,
ingamiye ziragiye, yobo aragwaye. Umugore we acaraza mubwira ngo umviriza, reka kwirigura sufura gutyo, tukimana hama ufe. Abagenzi biwe ati twari twarakubwiye we wigira umugorosi cyane, none ibi navyo bikubaye ko nibiki. Urumva ya comprehension ni comprehension y'ipagani yuko umugorosi adahura n'ivyago, ni comprehension y'ipagani. Abantu bongiye cyayo nivyo biyumvira bavuga ati yobo igitwereka ko umunyavyaha wewe rabintu bikura cyamo. Iyo arabya ati nukuri kw'Imana ati je nta cyana koze, ati waragikoze cyahubwo ni wihane vuga ati kana cyana koze. Gushika yobo mushe muri confusion yatangura kujya imbere y'Imana baza ati Imana basi nimba nakoze cyambarira. Imana toya nta cyaha wakoze. Mugabo umugore wiwe aramubwira ati tukimana wifire. Yobo aramubwira ati no sishaka gutukimana. Arivugira utuntu ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'ikuzimu nambaye ubusa. Mugabo ndakunda Imana. Inyuma y'icyo kigeragezo cya Yobo hari iki gahemu? Hari iki gahemu? Tuvuge cyane hari iki? Gushumbushwa gukomeye cyane. Yobo yarose abandi bana benshi, yarose ingamiya nyinshi, yarose inka nyinshi. Mugabo ivyo vyabihawe kubera iki? Atatutse Imana. Kubera iki yaguma yishimye mu mutima ntari karaca muri ivyo bintu. Niganza mugeza mubwira ati birabaho. Birabaho. Ivyo birabaho. Ivyo bihimana hari igiprometa kubicamwo. Nginyuma yavyo hari ubwiza buremereye. Kandi biraryoshe kurindira Imana. Biraryoshe kurindira Imana. Birabishe gusiga Imana mu bintu ukihuta usanga wafashe bitari vyo. Mbwe biraryoshe kurindira Imana ukayireka mukajyana gushika aho yaguteguriye kuba.